batakisha Martinelli Mikel Merino nitwa Bukayo Saka match basore Robert Sanchez ariko agenera kibazo Robert Sanchez nawe n'umukardiya kara aragerageza kwerekana ko akomeye rero Robert na Houston ni match of equipe ya Chelsea Blues arabangwe kwa twishiranye dusanga dukorana mu mwuga umwe hariya witwa Eddie Cristiano muri PJ no witwa Arane hariya mwirebe nababwiye ati ino match iza kuba ari draw batakuba bantera amajambo bantera bava ngo nibiza kugenda gute ndamuzi ko Arane Junior n'umufana wa Chelsea Blues cyane bati ngo ibintu ntibikunda ngo Chelsea Blues tutagutsinda ngo inabiriya ariko match iza kurangira ibitsindo kimwe ku kindi basore hariya Robert reka mere ko majambo yamireza gira kuri babiri kugira ngo bize kuma cyo no hira kugira ngo nze kuba nananeza no kino ibyavuye mu gorukino uyu mugabo bita Enzo Maresca wa Chelsea Blues yavuze ati twari beza cyane igihe twari kuri 10 twari 10 kuri 11 ariko byagiye kwa bihinduka mu gihe turose carte tukura yes Mikarte tawo aravuga ngo ati turabizi neza ko imugihe ukinye urukino na equipe adverse minute 45 barose karata itukura nturonke intsinzi birababaje ati ariko dukwiye kumenya ko twagize indwi idasanzwe indwi ikomeye twahuyemo na Tottenham Hotspur duhuramwo na equipe ya Bayern Dominique dukinye na equipe ya Chelsea Blues kandi imigwi yose ikomeye cyane ati byari twahuye n'abana imigwi ikomeye imigwi idasanzwe atariko biyo baje gukina amate 45 na equipe ifise rouge n'ubone intsinzi kuri Enzo Maresca ikintu yavuze ni ikintu cyumvikana kuri ku rukino rweje abaravyirukino ku munsi wejo ni equipe ya Chelsea Blues bagi ku 11 ni equipe ya Chelsea kirasunika cyane equipe ya Arsenal cyane bivuye kuki unamugwi wa Arsenal yagize amabusansi dasanzwe mu mutima wa defense kuko no ngo charnier défensif yo bita Hinkapet muri bita Moskela ni mwe bakinyi bakinanye urukino rwo bwa mbere muri nyino saison muri Arsenal niko be kabisa kandi bakinye match iri crucial match ikomeye cyane nka Chelsea Blues imwe mu club akomeye ku mugano wa Burayi barazara arabanye ari babiri ubita Hinkapi umunya Equateur ajya na Moskela umunya Equateur hariya mu Espanyol wewe Espanyol nuko bataramutse muri equipe nationale nabwo yirabona habaza ngo ni mu Espanyol ni na champion yari ikina kwa Valencia mu Espanyol bishobora kuzomukorako biragoye kazogihonyoramo birumvikana ko ino club hari amasaha twazi yagize ariko ni Chelsea Blues yerekanye ko ndi iwacu Stamford Bridge kugira izo nkuru amanota agera kuri 3 biragoye sivyo tubona ikarati tukura bita Modeste Caicedo igiye kubiboneka kwose akore bita Mikel Merino ariko ndibaza ikibazo kuri uno mugabo bita Anthony Taylor yavuze ko n'amajambo menshi twabonye match ya Tottenham Hotspur na equipe ya Chelsea Blues uwo bita Rodrigo Bentancur akora ikosa nkarijya ubita Reece James n'umwe carton rouge ariko kaza kuri Caicedo ko carton rouge ikosa risa nkajyari ndi nyene yamuhonye bizwa ni bintu ngo kumuhonyora nyene of course nubwo ngo ni kosa rimerita carton rouge ariko kubera iki wafashe decision zibiri zitandukanye kweki kuri match ya Tottenham na equipe ya Chelsea Bentancur yahonyoye kuri nyene Caicedo yahonyoye Mikel Merino utamuhaye karata itukura Bentancur kajana muri Liverpool ngo carton rouge ngati bini vyemezo umuhagiriza ashobora gufata usanga bigiye kuba biko ikibazo mu media ariko nubwo ngo mu rukino hagati ni equipe ya Chelsea Blues yerekanye ko ni club buri wese yitegura agiye gura mu gwa Chelsea Blues ko ni club ikomeye credit kuri Enzo Maresca equipe ni nziza cyane credit kuri Enzo Maresca agiye kwata ayimenyereza neza cyane nubwo bwa mbere mbonye Enzo Maresca pression ibaye nkeyi kana afite carton rouge yaramenye mbega ndasa kubangira block gute ndasa kubangira transition rapide mu buryo meze gute kuko nubwo ngo yaje gumira byari kumurangirana akubiswe ariko ni Mikel Arteta ugiye kuraba ubugi bakinyi bibe bakinye determination hasi ariko credit in match nza kuri Bukayo Saka uyu mungu w'umunya Espanyol yigira ngo arafata abantu yamunani witwa Moisca nakwitwa uno Marco kukureye no ngo no musore yagiye kwamugora muri match aramurisha karata itukura karata y'umuhondo hakiri kare bya kumuvira ngo ikarata itukura y'abana akorocha pressure karakinana nubwo ngo yari match nzinabonye ko tumvuga ngo ikirango cy'umupira w'amaguru muri Premier League twakibonye ku munsi w'ejo match y'igitesi match y'umuriro imwe determination match nubwo ngo irimwo gukanirana hagati y'imigwira kuri ibi ubona ko yari uwa mbere n'uwa kabiri yari na ya equipe akomeye kugeza muri kano kanya no ku mugana wa ura ya par kuvuga ngo muri Premier League na equipe abiri ari mu equipe nk'atatu ya mbere akomeye kugeza muri kano kanya ariko nimeshereza imana ifashe Chelsea nk'isiyo kuvunikisha musi bita Fofana na mu defenseur muzima Fofana yenda mwemera ko yavuye muri equipe sangwe Fofana equipe ya Leicester City hagira umufana wa Leicester City kubi ndacho wanze kamonami kuva 2016 abanyuma aba Jamie Vardy ba Marrez ba Ngolo Kante n'umungu wanje Drinkwater yagiye uyu musore
drink watangira nabivuyemo bivuyemo agiye kabisa kunywa amazi hariya isi yaramugoye iramuzingamika bakarabaye nubwo atira kuri Arsenal credit kuri bo kuko bakwinotsa rimwe Savo Bridge inotsa rigoye Chelsea de Bruce credit kuri bo ko bakwinotsa rimwe imbere mu Arsenal ukomeye nubwo bari muhira ko kuronka carte tukuroke na 45 ntutsindwe ni bidasanzwe ariko nubundi reka duhamashi ubwo umusore bita Mikel Merino sara meze neza kabisa amaze gutsinda ibitsindo 10 kugeza muri kano kanya muri no sezo kandi atari umukinyi wo nimero 9 ari umukinyi wo hagati mu kibuga Merino aragorana kabisa no umukinyi yagoye defense ya Arsenal cyane ni umunyamahirwe w'ibitsindo hariyo ariko rero kandi basore jewe ico nosa no caka kuri no mugwi wa Chelsea de Blues ndetse na Arsenal baraye bakina mu ijoro rirangiye gwa rukino abantu benshi bari biteze gose kuraba gwa rutezwe n'igishika cinshi gose ariko gwabaye rukino gwashoye gutangaza benshi gwabaye rukino gwashoye gutangaza benshi bivanye na performance nziza cyane yagaragajwe no mugwi wa Chelsea de Blues neza cyane gukina badakwiye ariko bikarangira bago no mugwi wa Arsenal burya nubundi n'igitsindo cyambere cyatangwa gutsindwa no mugwi wa Chelsea de Blues kandi badakwiye Arsenal burya yakoreye mu kugombora ariko urukino rwose rurinda rurangira Arsenal badatsinze Chelsea de Blues ariko bona biso ntabwo kiriyemo gato burya imipira y'imitereka cyangwa ama set pieces aragoye mwosha ko muri umunani mukanko kazi ya corner gitego kihinjira kufra ikinjira byo bintu biragoye kuzibira ariko vraiment ku ruhande rwa Chelsea credit yakoze bidasanzwe kabisa kinyamba kinzizire exceptionnel burya nabonye na Chelsea nyuma ava yuko bakina runo rukino bamande baregereza bijya TV vyamamaza bari bakateguye bavuga ati turabe uburyo ruze mbe burya Arsenal banganyije na Sunderland bibiri ku bindi yabaye Sunderland nibo bakoresheje iryo system Chelsea de Blues ati kanatwe tuvuze dukoresheje iryo system tugakore natwe kubona abasore baratinyitse kubijanye n'imipira y'imiterekano ni babi ariko uranyuma ariko nisunze ku gisino cyagaragaye ku Chelsea de Blues ni Chelsea de Blues yekanye urukino rwiza cyane urukino rwiza rukomeye kandi ni nyuma yo kumara inkino zigera kuri 3 Chelsea de Blues yikirigaragaza ukabona ati amagara rendezvous yose Chelsea de Blues yikira yitwaramo neza baraka gutsinda FC Barcelona ibitsindo bigera kuri 3 vyose ku busa banayirushije uriko urumva baje kuri Arsenal kandi barushije Arsenal nubwo vyagiye kurangira ubona yuko bakuye inota rimwe ariko Chelsea yerekanye ubugabo nkaca nunga nkibaza ikintu kivuga giti ni Chelsea yagarutse ya Chelsea twatuzi ya ba Drogba ya ba John Terry yari Lampard cyangwa Gerrard yari muri Liverpool neza cyane yo bigarutse ariko nkaca ntori inyushi ivuga gute natoye inyushi ivuga uku Chelsea ndayibonye nk'umugwi uzi gutegura urukino gusumba uko itegura saison neza cyane bateguye equipe yitwa Barcelona bategura Paris bategura Arsenal Chelsea bazi gutegura urukino ariko mu bijanye no gutegura saison Chelsea biracabagoye basore je match yo ku munsi weje kwinta nababisha atavyo kuvuga ngo kubone babwiye abahungu bagenzi bacu dusamwe dukora umwuga umwe abwira ati no match ndaza kubona mwo draw nabonye neza ati no match equipe yitwa Arsenal icambere nambe ni Arsenal imeze neza ivuye gutsinda equipe novuga ngo ya Bayern Munich ni Arsenal novuga ngo yari maze kugera muri champion ari nayo ya mbere ugeza muri kino gihe kandi aruvuga byagaragara ko mengo babasa nabatakaje batatakaje ari kuri Sunderland novuga ibitsindo biri ku bindi byaragaragaye ko banashaka no witwa rumeza azi kwizangira Pepe Guardiola bamaje ati mbega equipe Arsenal yayibona gute aravuga ati Arsenal umunsi wari wose uzoshobora kubona equipe Arsenal bayitsinda igitsindo ego byaci bigaragara kuno munsi wagera kuri equipe yitwa Chelsea Bruce nayo nyene yari ifite abakinyi bagati mu giga wa Moise Caicedo kagira ba Enzo Fernandez n'uwitwa Reece James yameze neza cyangwa abantu Santos byagaragara ko nimba football muri minsi twemera neza football nziza no munsi udafite mediane nziza ntacyo wanda nta kintu kimuri kuranda n'abati no munsi zino equipe ba Merino abo bazubimendi aba bahungu ba Declan Rice bameze neza abahungu bakiza bameze neza iyi match za kungaye nako navuga iki rero bwana Ririki navuze ati Chelsea nayibonye nk'umugabo bazi gutegura urukino gusumba uko barategura saison muri rusange Chelsea nisunze mu mwaka uheze wabaye wa mugwi ubona ko umenga uri kurahuzagirika muri kuritora neza ariko urukino rwa nyuma ari gugwana bahanitike irituma bisanga muri Big 4 bakina na Nottingham Forest basanga Nottingham Forest muhira hariya mu biti hariya mu mashamba bitwaye neza bakina urukino rutangaje batsinda Nottingham Forest bibaha n'uburenganzira bwo kwisanga muri Big 4 kugira ngo baje kwitabira Champions League Chelsea baza muri Mondial de Club baronka grand rendez-vous bahura na Paris Saint-Germain wari umugwi wa mbere kw'isi
muri kajya kanya uri kuritwara neza bamaze gutwara ibikombe byose bari urakiniramwo Chelsea bategura urukino neza birangira batsinze Paris Saint-Germain burya byabaye ibitsindo 3 rimwe atari 4 3 kubusa ariko uranyumva kandi batsinda bakonvense barushije Paris Saint-Germain atari bya bini ngo Chelsea ngo baronse ibitsindo ngo nyene ngo ibitsindo byari bya Chelsea ngo Paris Saint-Germain yakinyino Chelsea yabasumbije byose Chelsea the Blues uno mwaka tugaruke muri uno mwaka wa UEFA Champions League kuranyumva dushire muri mu nkino zose zibaho toute competition confondue Chelsea the Blues baje banganya na Karabag muri UEFA Champions League bibiri kubindi bayitira ibyatsi Karabaye uri kuranyumva Chelsea the Blues baje batsindwa na Sunderland kandi bari muhira Sunderland irakomeye buri wese yamukubita batsindiwe he muhira Stamford Bridge Sunderland yo ni equipe yewe kare garukura abantu Chelsea itsindiwe yatsinze Stamford Bridge cyangwa yatsindiwe hanze kwa Sunderland itsindiwe muhira yatsindiwe hariwa Stamford Bridge itsindiwe na Sunderland ibitsindo bigera kuri 2 kuri 1 uri kuranyumva ariko iyo nyene Chelsea yasuwe kandi itsindwa nande imuhira n'umugwi witwa Brighton uri kuranyumva imigwi novuga ko ibayabaye atachisiguye kinini burya Sunderland bavuga ko ari cisiguye kirekire gusumba Barcelona ndetse Paris Saint-Germain ndetse n'uno mugwi Arsenal muri kahise ko umupira w'amaguru Sunderland irasumba Paris reka na kahise bisungiye imyaka niko mvuga muri imyaka turimo nuko ati mu myaka 15 Sunderland iri hasi cyane uri kuranyumva ese Sunderland irasumba Paris irasumba uno mugwi Arsenal nta na gato muri umwaka nta na gato nta naho bahuriye ugereranyije na Barcelona nta na gato haraho bahuriye ariko binyerese ko Chelsea the Blues ifite ubushobozi bwo gutegura urukino rukomeye gusumba uko utegura sezo iyo akaba Chelsea the Blues ari wa mugwi nisunze ubukomezi ifite Chelsea the Blues ikiranyereka ari wa mugwi wateguye sezo nari gutakaza urukino rwa Brighton naye gutakaza urukino rwa Sunderland ndetse na Karabag ntibari kunganya urakoze cyane umpaye ingingo nshaka kudugira ko bwana Houston icyo uvuze ko club iri capable gutegura match ikomeye gusumba Maclay no kwatayi saison ibyo bihagarara mu bushobozi bw'umumenyereza yego sibyo twarabonye bita Mikel Arteta aba umumenyereza mwiza cyane akaba capable guhagarika ikipe ya Man City agahagarika Liverpool agahagarika Maclay yose ari mu Bwongereza akomeye ariko ugatangazwa no kubona bita Mikel Arteta agize imbere Aston Villa arakubiswe agize imbere Brighton biramunanira kwiswe Emirates bitatukuza kibaza embega ubushobozi bwa Arteta bwo kuza guhagarara imbere Man City neza akayitsinda gatsinda Liverpool gatsinda Man City gatsinda zose zikomeye gatsindwa na equipe ya Brighton biriko biva kuki wazi camukora ko Arteta Arteta yakogwa ko n'ikintu yeza kushika mu masoza ya sezo yavunikishije abakinyi benshi urakoze cyane ari naco yize kuno munsi Arsenal basinyishije abakinyi benshi cyane bashobora ubu naho vunikana ka equipe ya Arsenal ngo mikomeye sibyo icyo kirumvikana kuri Arteta uko irabura Odegaard equipe kaba mu bibazo akabura umusore usariba cyangwa akabura Saka equipe kaja mu bibazo sibyo uno mugabo bita Enzo Maresca nawe navuga ngo numwe mu bagareka mu bibazo cyo kuba ngo club yiwa Chelsea the Blues nta munsi arayibonera rimwe squad kwiye uno munsi Fofana uramukinye nkino zibiri ravunitse aragiye cyane uno munsi urakinye Reece James aragukina bashe zibiri ravunitse aragiye sivyo ariko bakora Parma aragiye ariko uraba Chelsea the Blues cyo turabona mwino minsi iri imbere nuko abona iyo consistency y'umukinyi bita Fofana hari mu kibuga ukagera niyo mara capitaine wa mu kibuga kaba hari uno Reece James biriko biramufasha cyane nubwo ngo kuri uyu mugabo yarimo mbaga wasanga afashe defense agiye kuzana bita Beno Badiashira azanye bita Tosinda Darabiyoyo barafatanye ukibaza mbega ndaza kuyobora ubundi bose kari bijuje mu kibuga bose nta kintu bakinisha nyine nkabo nkuko bakina mengo nta bwenge bafise siko Eljo afashe Trevor Sharoba azanye ko Tosinda Darabiyoyo arabizi ko Trevor Sharoba nawe ni wa mukinya yoborwa nk'abandi so mukinya yobora uyundi ukaraba iyo maturity yubita Tosinda Darabiyoyo ukarambia yikuye kwa Brighton ukaburuka ukarondera kahabura ariko uwo bita Fofana nta maklub akomeye yakiniye ariko mu byo bita leadership kuyobora undi mu defense bari kumwe n'ukinyate ubwoba uno munsi arahari byumvikana ko Chelsea the Blues ni consistency kurabona muri no mugwi nuko bamwe mu makinyi beza byotuma club iba nziza barahari icyo kintu nabwo ngo rero Chelsea the Blues cyo turi ko ndavuga ngo umuntu wese azuru nujye mugwi wa Chelsea agende yateguye kuko ino club ite ubwoba ni equipe nziza pe kuko yari mu maklub abari nziza gate mu kikono muri attack ariko muri gwa ruhande go kuzibira rido defensif mbega nindaza rido y'igori nindaza kuzibira go nitwankise igitego ninde ni Benoit ni Adrabiyoyo
usanga bose bakora ibintu bimwe kuko usanga bose bakina ibintu bimwe bidaha solution umugwi wa Chelsea de Blues ejo yakinishije uno Sharuba ndetse n'uno na Fofana yari Fofana cyane jore hato yari Fofana gushaka ko wamwitanije ko aravye bagomba gusukuna ko bose nabirabura yari Fofana mucyo gihe rero novuga ngo ino Chelsea de Blues ni mu maclub ngo irikira gerageza kugorokana irikira babakinyi bawo beza 11 Imana ibafashe nabasha kuvunika bongeremwe Col Palmer shera iyi equipe muri bazowotera undabire equipe iri kirigenza neza nkuko idafite nka Col Palmer ndakubwije kuri Chelsea de Blues gusa ikibazo ikintu uwo bita Fofana ngo ni biscuit ngo ni giskuti ngo ni agutirira match imwe no munsi azagakina match nziza ubuheruka zo yagize imvune match imwe bagiye mu mvune kandi kiza cha Fofana ikiza ciwe nuko ari umukinyi vraiment ari talent afite tara il est exceptionnel aravune hagaruka muri bya bihe byiwe byiza nico kimwe na James n'umwe mu bakinyi mesheri zambi ku munsi wejo Mediane uwita Martinez Zubimendi wa Arsenal match bamukuyemwo atarimwo uwo bita Eze we yanabonetse Eberechi bamenga karatembera undabire nka Eberechi match yasi vango Mediane equipe itwa Chelsea Blues baya igufisuko igushize mu kanira boha Eze yatangwe gutembera Noel hakiri kare oya ni Noel yakatembera Noel nuko kabisa bimeze kugeza muri kano kanya n'uruhakino kurahuza equipe itwa Chelsea Blues n'ino equipe yitwa Arsenal gwarukino kurabera Stamford Bridge batakuba bararangiza igitsindo kimwe ku kindi ariko mu mbabare dureze ku rukino rwa equipe Liverpool basore nuko twaye tutayivuze hari n'abantu ngira ngo boza ko na reclam ego equipe Liverpool inyuma yo kutagira ibihe vyiza inyuma yo gutsindwa nuvuga ngo inkino zitari zike ndovuga muri championnat yawo yaba muri Premier League yaba kandi no muri La Liga nako no muri Champions League batsindwa equipe ya PSV Eindhoven bagiye basubira kuba bumva ikintu cyiswe intsinzi na cike kiraboneka bari baracibagiye hano Slot n'abakinyi bibagenzi biwe bizajya Alexander Isak inyuma kuba yivira muri equipe ya Newcastle ibintu bikagorana cyane yararose igisindo ku ipasi ya Kodiga ku 60 92 Kodiga kupaza gutsinda igisindo kwa Jogo ku ipasi ya Jogo Gomez ariko mu 84 witwa Lucas Paqueta ku ruhande rwa equipe West Ham aza kuronka ikarata itukura karto rujiri bete micheza mkuvana kama abakinyi baba discipline ni Paqueta undabira mu Brazil nkuru sivyo bakora ikosa yako donc mukinyi wa ibintu nkabije byakozwe na Paqueta ku mu Brazil n'ibintu biba bisanzwe turabimenyere utirere n'aba discipline bose rero si bose ariko la majority nako nabonye katangaza kiba kirimo nako nabonye kakaya ari umuntu ari discipline mbwira batanu bari discipline pasta witwa mbwira batanu Arsene Becker uwo n'umunyezamu nawe no mu pastor hari kwa babiri nuko ari ni babiri undi mukinya ari discipline hadi muri Brazil umaza kuyumvira Marcelo umaza kuyumvira mu mwemera Marcelo mwemera hari Marcelo didiki akantu karimo nanye nakakanu gusa mugabo yarafite akantu ka fair play bad boy bwarimwo urabona batanu ndamwibutse batanu baba indiscipline neza cyane batanu baba indiscipline baba Brazil ubatora wihuse ariko biroroshe kuri batanu ariko abafise indero biragoye Thiago Silva uramwemera Thiago Silva David Luiz abe nakakana nagasore kace muri Chelsea ka Oscar kari gafise indero David Luiz muramwemera wewe eko cya mitende sawa banda muri Kinyozi ndakwibutse na Kinyozi nivyo ni nawe rimo naki nako ndavuga ati kuri no musore w'umunya Brazil bita Lucas Paqueta amyereza baragwa mu mporero ushaka gutunga umukinyi kibaza mbego no mukinyi yari yanyoye ibiki Paqueta bakora ikosa umukinyi wa Chelsea of course araharira arbitre amakarto jaune kwera arengeje umunwa umukinyi aciye ataka umwarbitre aramwihorera kabisa kwaraciye umurota yamwihoreye ariko aravuga ati akasuzugo niko bako amakarto ati umuntu yanarengeje nawe niko kuri match rero cyo Liverpool ngo amakuru suko Liverpool yatsinze amakuru ko Isaac Rossi yabonye igitsindo amakuru yari makuru menshi kabisa sivyo Isaac ngo yatsinze igitsindo kweli Isaac yagiye kubona igitego cyo cyambere muri Premier League kuva yakashika muri equipe ya Liverpool byumvikana ko yari pied ouverture yayuguri yasinze igitego kire exceptionnel kiza cyane donc ati passage nziza cyane kuri pass y'umusore bita Kodigapo umusore w'umunya Hollande ubona ko yari match nziza ku musore Kodigapo no umusore Isaac ariko messieurs amis Liverpool yatsinze equipe West Ham ariko mufana wa Liverpool kuranyumva nashaka nakuri inkono gikise ko equipe yawe n'ubundi atakirimwo aravyumva ari umwicaranye hafi na hafi nawe ataboneka kuri kamera nta kibazo Imana ishimwe ko reka ndaza ko ndamusubira ko inyuma ya kamera equipe ya Liverpool mu byukuri nimwe maclub yatsinze equipe West Ham ariko ku buryo budakonvenkana gatoya ego